KURUBONE ibyabaye mu gice giheze. Wamanutse hirya yejo wambaye inginagina usa n'inginagina wambaye inkima arakanyamazi k'umurongozi w'ishengero. Aho no bigoreye ko nta muntu n'umwe ashobora kumva ngo atahore ko atari jewe. Namba ari ukuti ujena hano mugisagara Namba ko ari bwo buzima buno mubaye muri kino gisagara. Kwizina ry'Imana ikino gisagara kitabaye nka Sodomu na Gomora. Ubwo wewe warareje namba pabona mu mama. Abifite amahera bagiye kubimenyesha makuru bavuga ko ari je namushira. Urumwicanye wawe. Twagutoye kugira tukurere. Nakuno kwamuzana imicuko ngaha mu nzu. Nakuzanye ngaha ubakamenyeranye. Arrête. Wone ushaka kuba amategeko mu nzu yanjye jewe. Nitwa Muimpundu Alice. Kurubone we wari he. Je nshaka kubanza kwanza mbona ina mpundu. Va uno munota witwa Omega. Ivyakurikiye. Mwiriwe urondera kinga. Twari tuje kubasega utwo kurya mudufashe turashonje. Hanyuma uvuye he? Tuvuye Bubanza n'amaguru. Ibubanza n'amaguru. Hanyuma nginga ndabe ko ahivye basigaje ndagohe. Icara ngaha ndabe ko ari umukozi yasize ko mu nzu bariko barakora. Icara. Bego utashe kare nawe uri mu madiri nkanje. Genda afise ibibazo amahera y'ishuri nyene byabaye nabi. Warantuze kungene barandira amafaranga. Wapi kweli? Wowe uzorishinga kya gitama gusa kiguhenda cyongera kiguhenda. Ingo nakore kungene baca amafaranga abandi. Ingene bayaca? Bayaca gute? Ubu ntuzi ko basomari baje. Ibifaranga baramena barasesa n'inkurubura barasize. Mama Odeta mahera y'abasoma jewe urajya wijyane sha nkunda kujya yari yigifyera kimumena itama nzopfa n'ubukene bwanje sinzopfa ngiye mu basomari jewe sha ntiwigize umuhatari nugende udusubire kuza kunyayuza ko ndabuza amahera y'ishuri bisa mbere n'iki. Ode nanazo genda gute none bari barindiriye iki cyangwa ndakubwira uryo bwera. urabona ukuntu wagiye kumpenda uko mu mpenda wagisiko kubera iki wajya ntaye mu mazi abirangura umugenzi kandi agufata nk'umugenzi ukampenda nk'uko kose. Hari byagusaba ikabaho sha nimba utamenye ubwenge biragusha. None Ode
kwace bafatira aho nyene kihababuke none buraryohewe gaho data kubera ngira mbyara umwana atagira se nk'abawe ubu birakunezerewe Mbe nimba batagira base ivyo birakurabasha mbe ntibazobaho jeho kwanje ntibabayeho ode ndakuvumye kurya umuvyeyi avuma umwana wiwe we nturi umugenzi wewe uri kivume itu ubura bumara ubwo ni butoya ubu ni buto nawe mwaragutse hinge ndakoze amazi no bahaza ndagucumbira ubundi kwanza tamukoze ahandi wamaze kurya he mwabaye gute abagore we bamugera murasegereza ndakoze amazi raba nk'ayo imicafu yose kuri izo ntoki izi ni njya muzihinde heko kweri ese none wo musose utarajya n'ubuga ndahaza icyo ntuzogaruka ndaza amwe mugera murasegereza iyo mubonye umuntu abahaye ejo muca mugaruka ejo se nzokwirirwa hano umukozi azokwirirwa nawe uzoteka ejo sinzoza kiba n'ibyo wajeje karaba rero
aha utiro shaki mwenda baza abantu nkamwe mugena murasegereza umuntu aguhaye ugutwe cishango ryari n'umuto onaho shaki naguhaye rugari guzuye hajya ntiwigeze ujya mu mari ushaki kubuna we ntiwabonye hamwe jo ko n'ubugaro wampaye bwanone yari ngeso narakumenye umenyana abawe hewe ugenda handi wiba pana hano ntibatwiba kirazira ngende umunyamugisha banyita omega n'abatatu warutse ubwenge bazi rega burya je sindi umusura ugenda umuvyeyi wawe orara bereza nakubwiye hano ntibiba mama wanje yarapfuye mama wanje naramuhanje je ubwanje naramwihambiye ukurambira ko ari we mama wanje gendo enda bandi je sinkihendwa sha kandi ureke gutumwanya iwawe nta n'umwanya je mfise nugende urondera abo bana iwawe witangwa n'abana biwawe ubahende hano kisuko biba iyo systeme twarayimenye none wewe nturi kurubone Uzana abana ugaca ubatajya wavuga ko niba uri mu minsi ibiri uzoshuza kubatora papa iminsi yose ko atashe ambaza abo bana none ugomba ndamubwire ngo iki ndabyifatemo gute nyaruka ashoze gutora abana bawe ubwa mbere ingorane za mbere warazinteye none nyaruka ko ninzi abana bawe wabyara nyaruka ashaka ugoze gutora abana bawe nyaruka tugende ko hano nyaruka twumvikane ariko gaporo ariko nukuri ugomba iyi sinzi yose y'abantu bamenye ko nabyaye ubu ntiwombikira ibanga nimba iyo nda warayitwaye ese nakubwiye ko wokwikingira nimba warasamaye icyo yibazwa jewe rero nta byinshi tuba turavugana nawe ngo utore abana bawe ibyo warakoze oya Paul urazi ko umugenzi twariganye twarakuranye jewe rero narose akazi ko gukorera muri hoteli aho nahantu nkorera naho ntibokwemera yuko nkora afise umwana nukuri bangumirize jewe tuvume twumvikana amahera zoza ndagukwezi kukwezi guheze uzoba ukoze nukuri hamwe wobanderera kukwezi itariki 30 ntizondengana no kwama nakuzaniye ayo mafaranga kandi ntuzusubire kunyararaza bikira ibanga Jesse shaka ko abantu bamenye ko je nabyaye bana bimenye no kukaza ahantu nkora boce bararabankuye mu kazi no nta mama Odeta we warose akazi gawe akarobo sawa jyaho bana nzobakurerera ukazora mu kusekungira kw'amanyanga no ku kazi uzozibona ndabagusanzayo jewe sisi kandi urabizi uti waratanze badutunge twa tubaye impene ko arizo baza kubitsa bagatunga twari impene je na muntu hewe nakubwiye wazimiye inzira hano si kwa kurubone hano ni kwa omega urabyumva nufata akayira k'ogenderera umbiriza wa mukecuru kwanza wa mugore we nanje sinzi n'igitone ko ndatumwanya wanyu ngo ndagana nawe umuhagaze ngaho umunsi uzobona kurubona cyangwa umwana wawe wagiye kubisa nk'impene uzohave ngaha usuru dodo ndazi mwe nta mitima mugiye pimi nari nibagiye ngiye kuryama mumbyure wa mukecuru oya kurubone mwana wanje hakunyihakana burya nakubyaye ndi umuvyeyi wawe nafashe abana banje ndabata unkurikiye ngo zabagabo unkurikiye amarongo
izina Namvukiye Odeta. Namvukiye Odeta. Voilà. Mwari mwaje kwipimisha ku bijanye n'irondoka ryanyu? Yego muganga. Okay. Donc twihweje ivyo ibipimo twagize vyatweretse. Jambo ni igitereko cyane gifise ikibazo. Bivanye nuko mwagiye murakorora imbanyi nyinshi. Jewe muganga ndabira neza. Sinamvukiye Odeta. Yego. Kubw'ivyo rero nta yindi mbanyi muzosubira gutwara. Ya muganga nukuriraba neza, nukuriraba neza. Mukaramuka rero muyitwaye birabashizo bahitana. Oya muganga nukurirabira neza wiheze. Wiheze ndabira neza. Iturakavuma nima. Nimwihangane. Yesu mani cyo kwiririza ngaho mu inzu. Nimwihangane. Dufise abandi barembye cyane. Amabyo mwambiye ntibyari ibyo. Mwambiye ko yarakomeye kandi ibipimo byacu yari myaki. Nta n'agasero yari bwamyire. Myaki. Ariko no munsi umbwiye ibitari byo bidahuye n'ibyo mwambiye je gihe twaza tubara. Erega mushinga ntahe si twebwe nibipimo twagize vya bitwerera. Ibipimo ubwambere ntwari gupima neza ukabimbira hakinga. Nimusohoke twakira abandi abaremvye n'ibindi. None nguwo nawe yanyirukanye. Ivyo ari biki mbona? Nzanye umugore. Umugore? Umugore bwite. Jewe wabonye ntari umugore? Umugore n'ubuvyara. Utavyara bamwita umuntu. Subira uvuge bwa bujambo wambwira bamusitwa. Ubona hashitse subira uronse. Uvuze ngo iki? Uje ngaha mu rugo ukwande. Uri wabonye ko rugo kwande. Manze mbarire neza. Umugore ko ntibikeneye ko munamukorako. Wona umugore nkawe. Ubu ni wa mugore. Nawe nturi umugore w'ingumba. Namvire mu nzu bunyene. Wowe nzi wawe. None niyo kwa. Ako mbona wasotse. Genda he. Naho nje muri kamvira sikikura. Genda he. Naho nje. Sikikura. Nani yakongera papa wawe. Genda papa ni wawe. Niba kabara urupangu rumfa muri kwani. Uno musi na. None ndabuzi yonje niyomva. Sinanya mwana wanje namusavye nimbabazi arazinyima. None jewe ngire. Je mwibarabara none. Ndare ndenka mayibo. Ale muntu we nawe unywa nk'abana. Kwe kumbajije ukomeye. Kajive. Nanzi kutuma ko zahara bazitabaya royal. Urabona? Suba ngo je natumye kwibi cyangwa ngo twoye kinatumye ku bindi bintu. Cyangwa icyo raze ko je nsanzwe nk'injijo. Ariko muntu hakintu je misozi cy'amakintangaza. Ko ikimisozi ndakubajije kubyereka ubuzima bwawe udashaka kubimbira nibiki. So kuvuga ngo je naka kukubwiza ukuri kubyerekeranye n'ubuzima bwanje umenye. Ariko kira kintu cyose kigira umwanya wacu. Kandi je ko vyerekeranye n'ubuzima bwanje. Ubuzima bwanje bwaramabaje cyane ukubona narabaye ukuntu gutandukanye n'abandi. Niyo mpamvu je bingora kuvuga ubuzima bwanje ndabubwira umuntu wari we wese. Kuvuga ubuzima ibintu byagushikiye ninka donc igishinga nawe kuratanga ntabwo ubisigura kandi ushaka umuti ukira indwara rayira. Yego ivyo ndavyumva kandi ndabitahura. Ariko kuri je n'ubumenga ntijeroshe kubwira umuntu wese byerekeranye n'ubuzima bw'iwanje. Kweki jewe nakubwiye ubuzima bw'iwanje ivyo naciyemwo ariko wowe misose mvuze bya musaza cishavu. None muntu musaza nkuno musi muhuye basi ndakubaza muhura wo mukorera iki? Bazi ndakubwira ikintu omega. Je mbona umenga vuga nta kibazo. Jewe mbona umenga harageze basi ko ndakubwiza ukuri kubyerekeranye n'ubuzima bw'iwanje. Jewe na musaza wanje twabanye dukundana
tubana dusinyira ku mugozi umwe ariko icyo yagiye gukora mu nyuma nicyo cyagiye kumbabaza umusaza nje afashe araturira mama wanje aramuturira ku buryo naho nduvumenga ivyo yakoze siwe yabikoze umusaza witwa ngo umusaza nje witwa Kurubone n'igihe mva ruguru namanutse ndamusezeranya yuko ntazigira ndamubigira nako umukija wenyene kusega kutakwa kwarakutse ulina ndende na uzogishano kubera gusega mfatwa ntusuye kunsega kurumva genda hubwiye uranigira ubujumbu hamwe akamata none sinzasubira gucana ikororo tuzojana tujana ubujumbura uzogumana na nyina kuba ntawe ushobora urazi koza amasahani no kurera umwana genzi koza amasahani nayo ushobora bimwe byose kadake bivuta wewe wajugumira amenagura amasahani y'abana mweko wamenyereye izo nkora zibumba kamenetse muzibumba muja kuyikura mubumba hama umva ushobora iranyerera banukwa bubono mama mwabumba bumvye ngo n'amasafuriya urabona ko anyagenda nzokorera amahera mbika hama hageze umunsi wo kubuza nguri impuzu ziwanje ndakuguriye utubutura tugezweho n'udushati bana bino bintu wambaye bino ntuzowucambara tubite duturire ndakuguriye ibirato bimwe bakubonye ubyambaye bazocame ngo uri wa mbere muri musigati ndakubwire n'agashapo ndakuzanire udushati tugezweho ngura amajipo na jewe turato hamwe batubonye bazobenga ngo ntuzango mpundu yaragiye ngo mu bujumbura kabisa nzomende yone wa mukate wa kupe ntuze sinzokwibagira kupe mbe amatwa azokumva ryari ngo mugomba kwiga ibintu by'ibinyaruhubiro ngaho we nzokugira mu VIP ndakubwire rero hamwe ndakweke kuri musaza wanje ndagusohora wishinge mama none tukiri kumwe nzokuzanira hamwe umbonye azobari respect ariko cyagiye kuntangaza kandi kikanambabaza nagiye numva ku radio bavuga yuko yaturi inzu ya mama kuva ubwo naciye numva ndamwanse kandi gushika n'ubu ndamwanka kuvuga naho namumenya hari gusa naco ndondera polisi kaja kumufata kandi bakamufunga kuko ugwanko ndamwanka simbona ingene naruvuga yangana ariko hagiye usanga musaza wawe yoba arengana bamubeshera sindavyibaza kuko ibintu bimaze kugera kure bigashika no mu maradiyo bisigura yuko kenshi biba ari ivyo jewe naguhamagara hano kugira ndakubwire yuko jewe Omega ntuvuge byinshi ndazi ko nkunda niyo mpamvu umumbaza byinshi kandi je byo ntacyo bimbwiye nubwo mbabara ariko ntizimbabazwa nawe kubera ubimbaza sico nashatse kuvuga muntu nashatse kuvuga ko jewe Omega okay mba ndakubwira Omega ivyo ntibigutwara umutwe kuko nibaza ko atari byo byatuzanye ngaha cyatuzanye ngaha ariko kuryoherwa kugira naho nyine dutembere nubwo wansa kurondera icyo ufata ariko ivyo ntibiguhagarika umutima sivyo okay ryoherwa rero kuko sinkeneye kubona ushavuye Mundu uzomenya ryari yuko ari jewe nyene kurubona kubera ko utokugurura amaso yawe ngo umbone
erega ni jewe nyene ubwira ko wanka kandi ni jewe nyene ubwira ko ukunda. Abewe sana no musi. Merci. Afu siko ndakuraba shika hasi. Ndabona arabereye mariage. Uyumva ko tutiri kumwe ngaha muri shamba. Okay. En fait, ndagiye cyambe ndangiye igituma ndyohewe. Ndagiye no kubona mbonye ahuba. No gusubira kubona kandi. Okay, ni vyiza. Hanyuma Mpundu, hari akantu nashaka kubaza. Mbaza. Mbega we na Bosco hari ukuntu muvyumva kimwe? Bosco? Bosco n'umugenzi asanzwe ariko urumva nawe nyine hari ibintu bitagenda neza entre ya Jena. Gerageza uravuga ikirundi ko je igifaransa kirangora. Okay, urambabarira. Nibaza ko nabigusigurira neza kandi ndavyumvise Bosco n'umugenzi. Okay, Mpundu. Wewe. Ndakubona. Ariko je mbona menga wicaye kure yanje. Nyigiye? Nta kibazo. Ndana você turi gitanda. Yeah. Wewe. Omega. Nibaza ko je natumaranye iminsi myinshi tuziranye. Tuvugana byinshi. Ufite turamaze kumenyerana. Ariko je umugenzi bwacu iminsi yose tugendanye nawe. Ubugenzi bwacu je ntabwo urandyohera. Naje? Ndaryoherwa iyo ndi kumwe nawe. Uwo urantera inkuru nkumva ko umeze neza ndyohewe. Nkumva umenga ndagukunda. Nkumva umenga ndakunze ibyo ngiriye. Manje make nashaka kumenya ko ndakunda. Ndi mukuri ndagukunda. Mpundu. Mpundu. Gukundana n'ivyo dukundana. Ariko kumenyana kwanza nico kikuru. Tokundana we tutazinana. Mpundu. Urukundo rwanje nawe ntirushoboka. Rekeraho. Gusa ndaryohewe kandi no gusubira kukubona. Ariko mfise ubwoba bwo kukubwira ukuri ko ari jewe musazawe. Kuko ndazi neza yuko woca umfungisha. Ariko buhoro buhoro nzobikubwira kandi uzomenya ukuri. Okay, mimi nakuja. Mwambia nisubiri hapo ofisini, mimi nipo njiani. Okay, sawa. Alright. Okay, umva shusho. Barani rifuna kazi ubunyana siko. Shaka kuja muri chambre, undindirireho. Omega gwicunywa hama mukanya zoba ngarutse. Siko. Shusho Omega? Yego. Okay. Mutewe? Omega! Omega! Shit. Omega! Yo, Bosco! Okay, Omega. Uyu n'umushitsi wanje yitwa Beni kandi n'umushitsi witeka. Rero ku kazi barampamagaye hari umuntu ahandindiriye. Shaka yuko umugwira chambre yanje umuhe n'icanywa kugira ahandindirire. Wumvise? Nta kibazo. None boss uzonyigisha ya modoka ryawe. Ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo nzakubwira. Ben. Tugende.
kumbe nuke nawe nukanebekewe na urafise urufunguzo zako bewe ngaha utanga amategeko mu rugo wawe cha tugende gusa yinzize none yinzize ubuhombo gusa nibwo barembetse iki osanga twese kwishuri ukazaga udiraja ugiye ubuhombo ndabibwira boss wawe uravuga boss wawe ngene gisa insaguti ndagiye Sagene cyarika muri satura. Okay. Mfite nakubwira ikintu kimwe. Si mu rugo kwawe uracyumva. Ukuri kurababaza. Uvuze ko gira mu buhungu birakubabaza. Genda wicare. Ndagiye. Nicarike muri sanga kazi umunsi karahera n'iwawe. Genda uhende ugure frigo byo wigirisha ngo ndagiye. Genda turaba. Genda turaba cyakuzi cyawe. Abenu. Oyo mungu wa boss ko ntawe uziwe. Nawenzi ndamuzi bra. Ora baza twe tumenyirane. Abakobwa bigo barakora kwa ngani. Babanga nawe. Nibakusundira ukizawe. Shatse kumbwira ko atankunda. Nagukunda koko. Uribo. Abakobwa muzopfa n'ubujuju bwanyu. Hano ko ubona ambe abakobwa bogize kanga kuva mu gatondo woshise hano. Shari kwa kumenya sha. Iyo baruzi ugize ko ashise hano hano. Urakoze kwibaragutse. Ahubwo iyo abagenda ndi wewe. Yofata ubwo buguru kwanje nkabo twara muhiri wacu ukaja kwiga naho ngaho kwicuza urumengana wabona tuva hari haruguru mukaje baza ko turi bijije twe muzopfuko ko niko muzamara twara madango nibi Polisi. Baraje kugufata. Nawe inshuti nyasha omega. Alo, ati ya polisi. Sivyiza. Mubo yabana ngubu nari ngwaye umutima. Sivyiza. Nigiri kibazo cha biti. Sivyiza ariko kibazo. Ita omega ingwane zawe zose zarashize. Mbona ari mushamba. Bona ari yari. Okay. Boss. Mbeko wavuze ngo ndakuronderere impundu. Mbe hamwe impundu yoza akakwemerera. Vuga buhoro. Urabona ko ari bibi. Urabona ko ari bibi ngo mvuge buhoro. Mbega impundu. None boss impundu nawe hamwe yo kwemera ko mukundana mukora mariage. Uracari waruguru nese gucisha ko nk'abandi. Uti? Ntugucisha ko nk'abandi. Ni nk'abandi nkakugira ba benera abandi. Fanda kubwire mugisagara umukobwa ameze nk'ijojo hekenya ugahekenya maze kumva yuko ubusose bwaheze ugacwicira ukayita na mundu ninamara kumuhekenya so muhekenya hanyuma urabona ko ari bwo bugabo urambara amakoti mugisagara bewewe gute ubwo se ubugabo boss wo kubona wambaye ikoti wagira ngo umuntu w'umushinga nawe umushinga nawe nyene ntorongora none cyo kurongora turi mu gisagara oya bashigisagara cyarago genda uryohe uhekenya ngizo jojo hajye gukora icyo atazi atwengera muri morgue
Ibyo ni biki? Ibyo ni biki mbonye n'amaso yanjye? Cyangwa se jewe? Ndakubabarira iki? Nama ndakubwira misi yose rirya joro rya uhora utahira ngaha muri iyi nzu. Mbe urira hari kosa wakosheje kuri jewe? Ndakubabarira ko wakoseje iki? Wankoreye iki? Kuri ibyo nabonye iyo ibyo byose nyereka ko ufise rirya joro rya uhora utaha. Rirya joro umumara kandi uri karifi. Rirya joro uhora utaha ngira ngo uri mu masengesho hari amasengesho y'ijoro akoze ubwe tugira ngo dusengera ngaha turangize tutembera mu ijoro. Iyo nda yawe umenye aho itwara apana muri hariya just kurera gitwara nibibaho ndakubarira ngira iyo nda niyande wala ugiye umbwire iyo nda niyande urasa kumbwira ndindira uraba umugoroba ubungiye kugira ngo tohoza amenye iyo nda menye niyo ndagiye. Urabyumva iyo nda menya witwara ndayitwaje menya witwara sokera mu nzu mana ndayitwara no wenyene ndiko ndagusora kwineza ukanga ndasiwa ndagusora ku ngumu siwa ndagusora ku siwa ndagusora ku itaka sokayo sokera mu nzu wa mubindi bikatiwe iki uri kuravyanka simvaha uri no gusohoka basha turi patana pata isetse n'undi pata bosko wowe uramuzi simva ngaha simva urihenze ko sokera nakubya ko napanga soka sangwe ndago simva aho kavira mu nzu uricaye aha ni wawe sokera mu nzu soka simva wowe ni biki fasha tumusore musohore wege wowe navuze ngo ubu nawe navuze ko namusohora soka wambia ngura ngo gasoka bira mu nzu bira soka nagasoka haguruka nadusoke haguruka sohoka bana uri kurambabaza nakubaze janegana nakora ko jewe oho nakubabaza nagukoze ko jewe nigasohoke uburakeza kwiriza hanya wakurija urinje kurandikira amenyo haguruka ngo uri umuceri ntuhumire aracari ngaho Uruka ureka guhumagira uno mucerega wowe warahumagaye haguruka cyangwa nakwabiza imigere ngaho waje n'imodoka n'amaprada uku yagukuza ngaho n'imigere bakora mushenzi nico cyangwa cyabize imigere cyate nafe ngaho nazo ngaturi mu muci wirukane shaka uvire mu mpanga mbere wonyenge igihe uvuga ko namwirukane omega ko njye ndakubariye sunura hari mukubandana murabandana ko mukubirukana haguruka wonyene haguruka Bosco ndagiye nyaruka ariko umenya yuko ari amaraso azoguhumira kandi none ndarigwawe kenga sha aha turi mu muci na rega hano si hamwe riruhoresha iyo menye zamunyu wako uzohirahira uyikorore nayibonyesha nayibonye kandi no musi ntegezwa kumenya iwanyu uzuvuge ngo warayikoroyesha uvuge ngo ntiwabyaye hanyuma nawe tuzakeje utera uzumenya no kubi umegabanza witonde wamukisira chaha. Naona kuna jambo ambalo unataka kuliongea. Kwani niongea? Isiye wewe. Mimi niko hapa kwa ajili yako. Fisto. Nizangu manda kubira, bizakira gute. Ya, basi kwa mtu ambaye ninayempenda sana. Naamini kama nitapokea kwa furaha. Yaani ondoa shaka kabisa. Sawa? Sharifu singa. Unasemaje? Ofisini. Uvuze? Uvuze? Mwira shashiri.
Afise inda. Yangu mimi? Kweli? Jamani, acha utani kwanza. Reka gukina shushu. Kristo, ndagusabye ubyemere. Ni ukuri ndafise inda yawe. Aho ni ukuri? Ego. Kandi si umwana ukunda ikintu kuba. Unasemaje? Unanibana? Yaani wewe na mtoto wangu yuko ndani huko? Kristo, ndagusabye ntunyihakane. Kristo, ntunyihakane ndagusabye. Sasa una mashaka gani? Hebu sikiliza. Yaani ukiye kubaho neza vraiment. Yaani usiwe na problem yoyote. Kweli wewe una mtoto wangu yuko ndani ya tumbo? Oh my god. Yaani sikuwazia kama wewe unaweza kuwa na mtoto wangu. Kweli wewe? Mbona unaoga? Jamani. Yaani kwa hiyo ondoa shaka. Naenda kuishi vizuri. Naishi pamoja. Yaani mke na mume sasa. Si? Yaani nitakupangilia kila chochote kiwezekanavyo. Wow. Si. I love you so much. Jamani, ninayo furaha kubwa sana. Kupata mwanamke mrembo mzuri, hasa anapendeza. Yaani utaishi vizuri. No. Sija. Cheka kwanza. Oh, mami. Karibu. Karibu. Uragwaye? Mgongo wangu umeze neza. Oh, safi hapo. Mimi kuona na hisia tu kama unaumwa. Ndio. Sawa. Ugushika ngaha utaragenda kumurabanuza n'ama message numva kwandikira muri telefone n'umwishu ushobora kumara ikintu cy'amezi abiri uri ngaha utaragenda kureba umufiance wawe bya mariage yanyu wowe na nusira bigezeho kana kimurambira ushuri warahejeje akazi warakaronse umufiance uramufise Niko kumanda kubaza ntisho. Niko ndi umukobwa mwiza. Abereye umuryango. Yize isindiro yararitswe. Kutanisho. Sisi niwe ndiko ndabaza. Kutanisho. Ushaka kwibya inzoga zova zitwinjirana kubera iki ngamba kwata neza nkamukase nakuguriye warabumaye no kone wewe wamuri kuravuga iminsi yose uko mendero ngo ndakongera amahera nawe ndagute yakore uko ndaruha ubona bibrahira bose ndaruha uruhute wanaje ukora ndaruha ukora iki uruhishwa nini nje ngo yicereye gusa wicereye ukaza kwigirisha ari kumbona mbabanda ko ekira nkaho unari sukuna mbabarira una munsi no kuri ndakora ntuzuswe kuvuga ngo ndakongera amahera utanyereka ko ufise ukora ibikorwa neza ngo nagiye hajya hose hakata hariya aha hose ringareze neza hanyuma ibyo kuzura avuga ngo ndakongera amahera bizobi byumvira uko muri ibikorwa ukora nyine neza umugoro no kuri ndakora ntuzuswe kuzura bikine yego boss bavyo yego boss ibi byose ukabitema ukabinganiza neza yego boss sawa rero murakoze boss genda we kuringa hondo
mwana n'ibiki kuri ngaho Baje ndafise ikibazo. Ikibazo ndabaye hewe icyo kintu gituma uza kwicara kwa wenyene ukicara gute kwa wenyene icyo kintu ni giki Papa nibaze ko maze kubona ko jengeze mu bigero. yego ndabibona urakoze imyaka ufise ndayizi kurakura n'ibyo niyo ngorane ufise ituma wicara kwa wenyene Papa jengura nifise sindi. Sumungu nakunze. Ariko wowe je nibanyerekwa. Nari zarabwiye mama wawe. Mama Fisto urabimubwiye. Hanyuma. Uretse ibyo ntushobora kubibwira mama. Nito kwari amabanga y'abantu baba kenyeze n'abakobwa babo. Papa navyo namubwiye ko urazi neza ko mama adashobora kunyumva. Impamvu nahisemo kubikubwira wewe. Yego Shaka kugira icyo mfashije muri ibyo. Uvuze iki iwabo ntibakwerekanye abantu. Ndashaka kujayo. Ibyo birumvikana uca urukundo wundi nta bindi nta byose none nta wundi wukunda irigaha igisagara kirimo abahungu benshi ntuzi iyo ubonye umuhungu we byanse urahise ukarindira uwundi nta kibazo kuko uri umwana w'indero ndakwizeye gusa uguma ubandanye ugira ufise indero nziza ntawe uzobura umuhungu aho barahari isonere gusa ngabona ko data wanje burya umugani mu kirundi ngo isogo zisumba inyama wavuze ngo uyo muhungu yitwa nuwa nunga yacupa papa uyo muhungu je ndamukunda we yitwa nde mvundi yitwa gute we nyemerera gusa ko uzobimfasha muhamanzo mukubwira ntacu nzogufasha ndagufise abakobwa kandi sinako ubabara gutyo mugabo tuzosubire kuzura hanze wigunga wenyene uzojiraja mu nzu mu bandi bantu nzogufasha iyo ni dosiye yiwanje nta ngorane na mama wawe ushake reke kwigwayemo barira nzovyimenya sivyo hagize gishasha umbarira mugabo tekana uzuze umutima mu nda izogera neza mwana twenganiye siko sawa très bien sawa bamujyabike mukajya amakare ukora ikizo bagisanga imbere ubure mwira mungira gasho nta numwe avaha nuwundi yamaze kwinjira wewe nibyo uvuga byose bamumenyera gutungwa n'ingero zayo niwe wabigize bonje nabigize niwe wabigize nawe uzobisigumire rero bavuga umuntu aha washitsa hani muzura kubaha na mugenzi wanyu yamaze kwinjira wewe wabigize sawa tuzovayo mwaramenyereye tuzovayo tuvuye tuzohita dukomena umuntu ariko mwobaye nabijya mwakoze mwewe polisi shiramo ubugabo ntabwo muzovayo tugiye kuhigura nawe ubutugane muzohuza abantu babiri bose wishe mugabo utubeshera uzoraba urabona mundo ibiki mundo wabaye gute waje wowe gute Sheri Jesha kungeza ukuri kubera iki iminsi sinshobora gusoma wanga none umuntu atabishaka no gushaka irembo sinumukunda kuri ya mutima ntabyo ushaka ntushaka kugenda gusoma none mundo ushaka umuntu azakubwiye gushaka ryari ndabwire wowe cyangwa ndagukunda niyo mpamvu ibyo byose ndabikora none umuntu umukunda ni makisi none ushobora gukundana tugafatana tukagira neshereje makisi ibyo ushaka umbwize ukuri bazi kuko njye mbona umenga ndakunda kwikundisha ntinambwira ijambo rimwe yuko nkunda n'ubutankunda nicyo ndabizi nkunda ndakubaze ko ukunda kumuvuga izina rya nkunda wewe yasiko witwa reka ndakubaze ko iki je nkunda guhamagara sheri buri mwanya
Kasi vyose. Ngira washaka. Nanje gutaza cyo gutembera. Gutembera? Yego. Oh God. Nubwo atamanya na nefise. Nta mwanya ufise? Uri mu biki? Hamwe ya boss wanje anumye ko ngongere tubonana no munsi. Ariko mbega. Ko igihe cyose namanda kurongera ndakurondera ko atacu ndakurongera. None muntu. Abakobwa mubaye gute? Nayo twobaho gute? Ubwa mbere nakubuciye kuzuraza ngaha kuzurasanga. Urazi ko Bosco ayo nkubu yo bimenya kuri ngaha yorara nyirukanye. Nayo mvanga nkaje no cenza kubahe. Urazi ko atamugira mu office. Jure bamuvyumvira mbere ko ufata gukora iki. Jesi nzanga kugira ngo ndaguteze ngo sibyo? Nzanga kwanda gukunda. Mundu iyumvire none mundu bigende gute nkuba mwiyosanga do utumeze ibaze cyo bigenda gute Sheri reka ndakubaza ndabisa kwanze ra ndazibona ndabona amasa yagetse none ubushaka kugira ngo basi ndakorohereze nkora iki situra abahandi basi bahantu duhuri hafi byinshi fisa twoganira ako pana ngaha ngira basi ushaka kuzoshaka kuri turi kuri price kwa gatandatu sawa bayi rero sumubaza maka muna kusome sinshaka gusoza okay sindakuherekeza ariko urabona sindabyuka neza ariko ndambara ntabwo ndaguteje nta kibazo warubereye cyane bukamushikanje kera ako nugenda ushavuye muntu ariko gamana nzobihera he kugira ndamuhishuke mpundu ko ari jewe musaza we kurubona ndabona bigiye kungora none ko mpundu urukundo ruguma ruduga buri munsi nanje nkaba ntinya kumuhishuka ko ari jewe kuko ndazi yuko yonca mfungisha ariko umunsi umwe nzokwemera njye umutima amenye ndabimubwira kubera iki niyumviriye guta abana bandi araje nagerageza n'ukuri mucampinduka she ubwo hinduka ntizoba sawa gishoboka aha ndafashe sinzorekura kwa muganga bamwemeje yuko atamwana n'umwe ndavyara ndazi yuko umugabo wanje atazigera amenye ko afise abana iki kizu kwari kirabaye Rwanda ashika nawe mu ndazi yuko bajya abana pole nazo banderera ndazi yuko ubona rose umugabo ntizosubira kumera nkabirya nazambyarana n'uriya kubera nayo ko ndaca amafaranga kandi rero Pauline azobarira kubera ibyo twariganye twarakinanye amadiri menshi naramurondereye n'umugabo azozaramuha ibifaranga naho atazomutwara kazima azoba yarose umugabo azozaramuha amafaranga jewe bose narabavyaye base batandukanye ntibariho ntabwo notambura gusakandira abana banje neza gusa nta bindi nanje nzoja gusuma nza ndagavura umugabo wanje kugira nze ndaronka rya mahera yanciye nze ndamuhanderera abana bose naramenje kwera nze kuraba hari yanye aho nitumira ndabe yuko bwoca nta kundi kwera
Fisto. Fisto. Ingwano zuzanye intebe. Ashitse no? Zina makuru. Oya. Wumvise ko icyo gikorwa gitunze ngaho mu nzu. Igikorwa cyayo? Icyo gitunze ngaho mu nzu. Mpundu. Mpundu? Yagize iki? Ntabyutse. Oya. Yagize iki? Afise inda. Biza? Mbona afise inda. Kandi rero utangaje rero nanye niyo yanse kumuvuga. Nomugirira n'imbabazi yambwiye nyene inda. Ariko yanse kumuvuga. Jewe mama ndamwirukana. Kubera? Urazi ijoro ryiwe yataha mu ijoro. Bari mu masengesho kumbe yagenda kugira ubumara yakaza ngaha gahenda so wawe ngo apfe mu masengesho namira mvuga nama mvuga none rabijo yatuzaniye. Mama none ikibazo ufise ni cyahe? None kwemera ndere ndayishushe muri rugo itamenyekana niyo yapfuye. Je ndazi ko nkundu umukobwa aritonda ameze neza. Uti? Ni umukobwa mwiza kandi yitonda. Fisto. Cyane byizi. Uje hirya yaje nta n'amezi abiri uramara ngaha nimba atari amezi atatu maze ngaha ntawuzi nije ndamuzi nije namwirere iyi minsi yose imyaka yose wari umaze iminsi utari ngaha nije ndamuzi rero ijoro ryiwe yagenda ngo avugiye ku masengesho aza ngo agaruka ijoro rya 3:00 4 ngo avuye ku masengesho amasengesho yo mu ijoro inyunga zaniye niyo ubu rero ngomba ndamwirukane. Mama reka ndakubwira ngo ikintu kimwe sibyo icyo womenya ijya ndafise sishobora kukubesha ijya nda ni iwanje. Uti? Kurayo Chufshina mwana wa mama Nachudeka kwa bisi ntibagitwenga Uzobona byinshi igikuru no kwihangana Kwisi twese turi ingenzi utazi vyisa bitagwiwe